kuba abantu barasohotse mu rubanza rwa Edisson biratahuritse. Starboy turafise ukuntu amashengero yatureze. Buriya jewe namba ndumu panikoti ndafise ukuntu narezwe, ndafise ukuntu ishengero ryandeze. Nawe namba uri mu mizirma urafise ukuntu irya dini yawe yakureze. Kabisa. Hama ujya mu katolika nawe arafise ukuntu yarezwe. Rero jewe namba ndumu panikoti nkabona ivyo FIZZO ariko arakora ntago bimereye neza. Singuwe neza ndasohoka. N'uburenganzira bwanje. Rero kuba barasohotse nuko bumvise ko batariko baragubwa neza. Superman ntiyabagwe. Hari gihe iyo haza nk'umuntu ariko araririmba indirimbo ituma baja mu mpwemo bakazana nka bari kuryoherwa nkeka bagataha bukeye. Mugurumva hagiyemo indirimbo z'imiziki hagiye bumvise bo umenga ahubwo bagiye mu isi nyene baragiye. Je nibaza nubwo yonsaba ngo turyamane. Cyane cyo gituma duca duhagarika gukorana. Ashaka kunsaba turyamane nkamubwira ko bidakunda muga tukabandanya ibikorwa. Hama biciye bihagarara. Aba yarafise iyo gahunda. Aba ari cyo cari cyamuzanye habwo mu bikorwa byanje. Kandi ubundi asabye ngo turyamane sinca ndabijana ku marezo sosi. Oya. Kandi c'est normal umuhungu. Kandi yego c'est normal. Kumusaba muryamane urumva turabantu umuntu wese afise uko yumva ikintu afise uko gifata. Yes, my people, abakunzi ba Star TV. My name is Starboy the Sheep. I like to support everybody. I'm Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Love in Town, Ubeshi, umukozi wo munzu. Ivyo nibigana bica kuri Star TV, all the way from Burundi, all the way from East Africa, ndetse no kwisi yose. Reka nsuhuza umuntu wese kuri kana Star TV, ahari hose ndamubwira ati mwaramutse, nimba yamaze kuvyuka, nimba ari nijoro ndamubwira ati ijoro ryiza ndetse n'indoto nziza cyane. Mu bwa mbwa Star TV, kuyindi ncoro turi kumwe n'umwandisi w'ifilme zitandukanye, nari kuvuga indirimbo ariko n'umuntu akunda gusenga. Nkunze kubona jana n'abantu bakunda gusenga, sinzi nayo ko akunda gusenga. Bamwita DODO Fashion, umukinyi wa filme novuga yuko twagiye turabona filme igira isohoke yamya akora ibikorwa vyiza agakora urubanza ndetse akanarukorera ahantu hameze neza, ahantu usanga hasa neza cyane. Ni DODO Fashion no mwanya turi no mu kibanza ci wasanzwe adandarizamwo neza na neza, ni akote Cap Line. Uri kuri Cap Line ukaraba hakujya hariho novuga building shasha cyane amazu mashasha asangwe adandarizwamwo. Winji indani ucuraba c'est combien ni c'est 020 badandaza ibirato vyiza cyane ndetse n'amakanzu meza cyane. Babigeme bifuza kwambara izigera ku mavi ushobora kuzisangaho, nababandi bifuza kwambara zimwe bakunze kwita shimwa Yesu ariko nziza cyane ushobora kuzisangaho. Ugasangaho n'amasakoshi meza cyane, amasaha meza cyane, cyangwa ugakota imvutano n'ibindi bitandukanye. Je nibaza ko nabivuze muri gwa rukundo ugira dushigikirane. Karibu sana mbwa bwa Star TV DODO. Amahoro cyane ndabaramukije. Umeze neza? Yego ni sawa. Amakuru y'imisi gatoto. Ni bon. Uragenda nyine tukakubura ugasanga ndavuga ati je DODO ndashaka basi tunahuriye no mwibarabara. Cyakwe. Ntagusanze ku kazi buriya nta handi umuntu yo gukura. Biba bitoroshe. Nyene umuntu abari kariruka n'ubuzima. Biba byaducanze nawe urabizi. DODO umeze neza none? Yego meze neza. Ndabona urusa neza kabisa. Nta mutima mubi. Ntaco wagiriza Imana. Oya. Turi ku munsi wo kuwa mbere. Imbere yuko ndakubaza ibibazo reka dusuhuza abakunzi ba Star TV. Of course harimo abakunzi bawe n'abansi bawe turabasuhuza. Baramutse hama tukorera ikiganiro, hari byinshi za kubaza, hari na byinshi za gushikiriza abakunzi ba Star TV. Karibu sana. Ndaramukije abakunzi ba Star TV, ndaramukije n'abakunzi banje kuko abakunzi bawe nibo banje. Kabisa. Aho muri mwubahwe mugubwe neza. Amahoro y'Imana bane namwe. Amahoro y'Imana abane namwe abakunzi ba Star TV n'abatari abakunzi ba Star TV. DODO turi ku munsi wa mbere, umunsi wa mbere n'umunsi novuga yuko buri muntu wese nahaba yaburiwe mu gihe inzoga cyangwa mu gihe yasohotse mu manza zitandukanye. Umunsi wa mbere aho hagaciro cyane na cyane ko bavuga ati n'umunsi utangura indwi. Kuri DODO umunsi utangura indwi awufata gute? Ni iyihe kintu aba yiteze ku munsi wa mbere na cyane yagiye ku kazi? Mu bisanzwe umuntu agiye ku kazi bayiteze amafaranga. Amafaranga nayazana abantu. Rero
ariko umunsi wa mbere utandukanye n'izindi jewe umunsi wa mbere utangura indwi ni umunsi mfata umwanya nkawusengera cyane nkasengera ibikorwa by'indwi yose hama tukagenda ku kivi tugakora hama tukaroga tubuze naho nta kundi kuko si ahantu uba wabitse umukiriya ngo araza kuza wowe niwe umurindira kuko si wo kurondera niwe umurondera uno munsi uri muri business yo kudandaza ivyashara kandi ndabona ni ibintu vyiza birato bimeze neza buri kintu cyose kimeze neza cyane biramaze gushika ukadandaza ukumva umenga wagize uruhombo ku buryo ukagiriza Imana ko ariyo yabitumye kora kuno munsi hari umuntu avuga ati kuri je Imana yanyase sindiko ndabona amafaranga je kintu kigera kimba ko ngo nagiriza Imana kuko uko biri kose turafise vyinshi natwe cyo twibuka Imana yadukoreye tukumva dufise ishimwe nta ruhomo nibaza ko no hava ndogota ku Mana nta munsi birashi kukumva nyene hari igihe nyene Imana ugasanga turayubaha uhura n'ikintu ukavuga ati Imana se yanyibagiye Star Boy iyo ugiye mwibarabara hari gihura n'abandi nabo bafise ibibazo birengeye vya bindi vyiwawe hahandi wari kuridoga ahubwo ugaca wumva umengo ukwiye gushima bashaka kwidoga ngo wahomvye mugabe warayifunguye hari wundi yarayubitse umutima yarayabuze n'icaye wewe wahomvye ariko abana babasigaye ration hari wundi amanitse amaguru mu bitaro yabuze n'amafaranga yo kugira yarakize yabuze amafaranga kugira ave mu ivyo bitaro urumva rero mu yandi majambo Imana ntitwigera turonka ikintu twivuga ko ngo ibi yabikoze kubera iki yabikoze oya yitwa Imana kandi nibwo bumana bwayo Dodo weekend turayijamo kandi weekend tuba tuyitezemo byinshi cyane tuba twapanze gahunda zari tugapanga izindi ino weekend kuri Dodo ari imeze gute n'icyo ikintu yabonye muri no weekend do surprise mbere ko twinjira mu kiganiro nyezina kuba narayimaze amahoro ico cyonyene ni surprise kuko navyo ntaba yiteze iyo ni surprise kuri wewe uri muri babandi bavuga ati n'inyuma y'isaha sinzi icyo nzobate yes yes tikumwe na Dodo fashion gateka films ni rumwe mu rubuga novuga asanzwe akoresha ku mbuga zengurukana bumenyi turaza kugaruka mu bindi bibazo na cyane ko nateguye ibibazo byinshi cyane za kumubaza ariko reka tuje kuri gateka films ni imwe novuga muri YouTube channel yaje novuga hageze igihe yazanovuga ko ari hageze kubera ko twabonye tugiye dusohora amafilme tujya mu mahoteli atandukanye kandi ameze neza City Hill Hotel muca muyibona kuri Nosiatire twabonye ibikorwa byawe biza ku muvuduko udasanzwe ndetse na Mariage yari bien sana yarimo n'abantu bakuze kandi n'abantu bashoboye uno munsi gateka films uwobaza ukuntu imerewe ni nka kugenda hano ukavuga ati mwaramutse gateka films bimeze gute ibikorwa byo muri gateka films merewe neza ibikorwa bimeze gute ni nyuma yo kubona trailer twabonye igaragaza yuko ari film ugira ushira hagaragara benshi baranezerewe ati Dodo noneho agira akurikize film yari sanzwe ihari ariko trailer muri kino gihe novuga yuko yari maze igihe kirekire cyane kubera iki trailer kumara igihe kirekire cyane na cyane ko abantu baba biteze yuko mu gihe usoye trailer novuga yuko haza kuba kanya gato cyane kugira film ije hagaragara habuze iki kuri Dodo ni igiki cyabuze kugira film ishore kuja ahagaragara reka nishure n'ubundi wari wose yahora yiyumvira ico kibazo canke n'ubundi yoba yarakimbajije nk'abantu mwibi bikorwa dukora hari igihe tubura uburyo bukikupa canke aho wabuziga bikanga shobora kuba nayisohoye hari hahantu narose sponsor hama igahagarara nkayibura hama kandi mutibagiye yuko ibihe turimwo abantu nibaza baba mu Burundi barazi ibibazo by'umuyaga nkuba hari igihe umuyaga nkuba utubera nawe nyene kigeragezo ivyo wari gukora ugasanga nturi kurabikora ugasanga uramaze umunsi wose umuyaga nkuba udahari rero ivyo byose biri mu byabaye intambamye ku buryo trailer isohoka mugabo bakarindira ko ibindi bikorwa bibandanya ku muvuduko nkuko vyahora rero nibaza ko jewe simpora ntevye ibintu ariko ubu byarashitse kandi mumbabarire nimvo zitamvuye ko nkubusa usanga Star Boy yanyemeye sponsor mu nyuma kangeuka navyo nyene biraba kandi yo ntarama sponsor sponsor si nyene oya impa amafaranga nayo oya sponsor nzoguha nuko umunsi uzobona hakeneye umusazi nka jewe canke ameze nkanje muri film zo cumamagara ni sponsor nzotanga rero
mutubabarire cyane ariko nibaza ko mwabonye ko twahagurutse coming soon dimanche yarasohotse oya yasohotse vendredi coming soon vendredi yarasohotse mercredi naho hazoja ko episode ya mbere kandi twizeye ko bizoba bimeze neza inyuma y'umwaka uragarutse kandi ni full movie waduhaye yari yanditse ku Burundi Rwanda nibaza ko harimo n'abanyarwanda uvuze Burundi Rwanda washatse gusinya iki ku bantu nubwo baravye no filme kubera ko bashobora kuraba filme ntibatahure kuko turabona ko ari full movie wanditse EAC Burundi Rwanda why Burundi Rwanda ubundi abarundi canke abanyarwanda turi bamwe kandi burya ngo umubanye newe muryango bashaka batayikinyemwe mugabo nkaba navyipfuza canke ugasanga nundi munsi bazokinamo yes uno munsi wamaze gushira trailer ikosa series imaze 3 jours igiye hagaragara numva shaka kumenya abantu bari muri no film meme sina itarasohoka kuko ari abantu bariko baradukurikirana hari abakunda dodo hari abakunda abandi batandukanye urashobora kutubwira abantu bake naho tubavuga bose abantu bazo boboneka muri no series ikosa uwa mbere irimo ni jewe nyene irimwo Ornera Mutoni irimwo uwitwa Jojo nibaza ko beshi Jojo ndamubona muri Ihuriro TV irimwo nabandi batandukanye yego Abeli Ndwaye se wewe azoba arimwo oya mwakoranye ibikorwa byinshi bitandukanye kubera iki muri kino gihe yabuze role muri ikosa series canka azoza nta mpamvu nimwe yatumye aburamwo ariko ni byiza ko tugenda turakinisha abantu batandukanye niyo abari waguma mu bikorwa byanje gusa yego yes ati niyo guma mu bikorwa byanje gusa ari umugabo yitwa Chimamanda reka ndamugarukeko ari mu bantu babaha novuga promotion uko abikora kose je ndamwubaha uko ntakora ibintu nubwo yo gutuka ariko ari kugwa promotion kuko icyo umuntu agututse si cyuburi cyo ngo abigeme bariharaje na cacane bakina film aho yari kwagaruka kuri Fanny Lavine ngo uyu umuntu avanye n'umuhungu uza wumva ngo twavanye ngo kwera ngo yaransavye ngo yasavye tujyamane ngo nico gituma ngo twace tuvana ngo yasavye urukundo aravuga ati ivyo ni ibintu bibaho mu buzima icyo kintu wowe hari cyo ukivuga ko nka dodo kuko uno munsi hari igihe umwigeme avana n'umuhungu bakaca bazana ati ngo uyu yaramusavye ngo akamwima ibiki n'iki icyo kintu kivuga kwiki Chimamanda arakunda kugishigikira ko cyane kumbure nawe gishobora kukuba kukavana n'umuntu mukora nawe umuhungu ugasanga nawe birakuje kati nawe uriga ngo bya byagenze nka kuri je nibaza nubwo yonsaba ngo turyamane icyo nico gituma duca duhagarika gukorana ashaka kunsaba turyamane nkamubwira ko bidakunda muga tukabandanya ibikorwa hama biciye bihagarara aba yarafise iyo gahunda aba ari cyo cari camuzanye habwo mu bikorwa byanje kandi ubundi asabye ngo turyamane sinca ndabijana ku marezo sose oya kandi c'est normal umuhungu kandi yego c'est normal kumusaba muryamane urumva turabantu umuntu wese afise uko yumva ikintu afise uko gifata afise nuko acumva kandi umuntu wese afise uko ameze jewe nshaka kuba ntobishira ku marezo sose muga hari uwundi nawe yumva ko bana ndamumara amazi abantu bose babimenye ko yansavye sinzi nyene reka tuje kwanza kugira tukomeze guhereza ikosa promotion uko je namavuga ati fasha warafashe twese tunga kubera twafashije nubwahe buroho wohereza abakonzi ba Star TV kuko uno munsi bumvise ikosa barashika kumenya ati le contenu zirimo zimeze gute batera uburoho kumbure buri muntu wese atarakora sabone kuri Gateka Films ahite yirukanga niyihuta mbo nta buroho no batera kuko uburoho no batera nuko nababwira ibiri mu iyo film navyo no bamenye ibanga mugabo uburoho bwo barabufise umuntu wese akunda ibikorwa byanje nibaza ko afise uburoho bwa Mercredi rero ntazotangwe sizeri z'umugoroba episode ya mbere izobigiyeko azobona byinshi kandi iyi film izobiryoshe cyane izigisha abantu benshi ariko irateye n'ikigongo n'amarira menshi arahari kubatita ufise rero yo kurira reka tuzorabe ko arira vya vrai yes turi kwa Dodo Fashion nico kibanza turimwo ifilme turazikina kugira dushobore guha inyigisha abantu ariko zinatwinjirize uno munsi Dodo ifilme zo yoba zikina kwigisha abantu ho zitegerezwa kwigisha abantu hari icyo zoba zinjiza ku ruhande rwa Dodo tuvuga agafaranga
mbo kwinjiza tuvuze ngo kwinjiza je numva umenga novuga kwitinjiza ariko filime ifise nka je novuga ko ifise uburyo bwinshi nyinjiriza ishobora kutanyinjiriza kuri YouTube ikampa umukiriya hakaza umukiriya muri Dodo Fashion akaza kubera yabonye filime zanje abenshi jewe nk'abakiriya banje abenshi n'abafana rero sinovuga ngo ntinyinjiriza kuko yarampaye abantu yarampaye abagenzi yarampaye abavyeyi kandi nutwo duke hari igihe umuntu aturonka ego kabisa hari igihe umuntu aturonka bisigura yuko akazi bivanye no kuga kandi bama bavuga ati burya umwuga umwe no kuroga yes ubundi umuntu akora ikintu akwiye gufatikanya n'ibindi bintu iryo zina mufise rishire mu vyashara ni mufise izina utari kura rishira mu kintu guys ni mumbwire ejo ni mwasonza mukavuga ati izina ryacu ryarangiye uko Dodo yarabishoboye afise Dodo Fashion hari ibintu bimeze neza hari ivyo navuze nawe mu byo navuze biri ngaha wumva wokongera ko ati aka nako wavuze byose wabivuze vraiment okay ni baze rero nyene duke dukutagira avuga ariko ni bon ni bon muri Dodo Fashion hari utuntu twishi dutandukanye kandi ngo n'abantu bakora mariage bashobora kukugeraho ibintu bikagenda fresh ico nza kuri mariage ya Edisson ndayahoze wa wundi bavuga ati Odeta kwa Edisson kwa Odeta Jonas Elien biravugwa yuko uri mu bantu bambitse madame wa Edisson kuri rya mariage biravugwa yaraberewe ariko yarameze neza kabisa Edisson yari yamuravye neza pe amakuru niyo canke si bo bisa navyo okay ku muntu yari kuri mariage ya Edisson ndayahoze uri muri industry ya kabiri gatanu icyo no kubaza cyose ni bon turazi ko famille ya Edisson ndayahoze n'abapanikote sivyo n'umwigeme n'abapanikote hari ikintu cyabaye muri rya mariage je narindi aho Big Farias yaja kuririmba aririmba indirimbo yiwe Superman abo kwa Edisson ndayahoze n'umudamu baca barasohoka barataha ni kubera iki batashye bava muri mariage kandi urubanza rwari rukibandanya kandi ndazi nawe warabibonye biranagutangaza kuko ama video yaragaragaye wibaza ko ari igiki cyabaye muri ujya mwanya ku bantu tutari duhari kugira tumve yuko watubereye ijisho MC tutari twahageze ngire nishira ico kintu kandi rica ribijyanyuma nagi mpazo sa kumbaza ibintu vy'urubanza rwa Edisson niho wari uri kuko Edisson n'umuvandimwe wawe turabizi kandi musanga mukorana dusukatubona agira amapost ya Dodo Fashion like bisigura yuko uri umuntu we wahavi ikintu cyose cyo wacabaye urakimenya Edisson n'umugenzi wanje kandi ndamukunda urya ni mon frère hama kuba abantu barasohotse mu rubanza rwa Edisson biratahuritse Starboy turafise ukuntu amashengero yatureze buriya jewe namba ndumu panikoti ndafise ukuntu narezwe ndafise ukuntu ishengero ryandeze nawe nambura mu mizirma urafise ukuntu ijya dini yawe yakureze kabisa hama ujya mu katolika nawe arafise ukuntu yarezwe rero jewe namba ndumu panikoti nkabona ivyo FIZZO ariko arakora ntago bimereye neza singuwe neza ndasohoka n'uburenganzira bwanje rero kuba barasohotse nuko bumvise ko batariko baragubwa neza Superman hari gihe hari iyo haza nk'umuntu ariko araririmba indirimbo ituma baja mu mpwemo bakazana nka bari kuryoherwa nkeka bagataha bukeye mugurumva hagiyemo indirimbo z'imiziki hagiye bumvise bo umenga ahubwo bagiye mu isi nyene baragiye sivyo rero umuntu wese afise imyemerere yiwe ntibaguwe neza niyo mpamvu basohotse kandi urubanza rwarabandanije nibaza ko harabayeho gutahurana kuko Edisson no musi nubwo yari umupanikoti afise abagenzi batandukanye kandi turazi n'ivyo akora n'umujournaliste abantu benshi bamuzi baratandukanye ntaca amenyana n'abapanikoti gusa kandi FIZZO nawe yararyoherewe urubanza rwa Edisson yumva nyene umenga yoririmba bari bamuhaye amafaranga yararishyuye oya ntaco ndabiziko ndabizi ko yarishyuye okay ivyo je ntaco ndabiziko rero kuba yararirimbye yumva nyene yo garagaza umunezero mu ngabire yiwe akaririmba rero kuba barasohotse urumva umuntu wese afise uko avyumva afise uko atahura ibintu Dodo uri umuntu asenga cyane kandi uraja muri eglise dimanche nabona wagiye gusenga ariko numva no garuka kuri kino kintu hari umuntu yavuze ati iyo aza kuba umuntu ego baravuga ati abantu baba badasenga
dufate aba bakunze kuvuga ngo nabasanisani ngo ntibasenga ngo usangira byo muri eglise batavyerekwa ngo iyo haza kuba ari umuntu dufate nka Ruvera agiye kuririmba indirimbo z'Imana bajya abantu bita ngo ntibasenga biragoye ko bavaho nico gitandukaniye ku muntu asenga iyo abonye umuntu aririmba ziya ndirimbo dukunze kuvuga z'isi umuntu asenga acasohoka mugabo bajya abantu bita ngo ntibasenga iyo babona umuntu w'Imana ngo agiye kuririmba ntago basohoka bisigura yuko mibereho y'abantu basenga cyane n'abadasenga iratandukanye dodo ariko bari kuguma mu kibanza akavuga ati ibintu reka tubeho nk'abatavyumviriza mu rubanza rubanda Starboy jewe uno munsi ndumukizwa ndakijijwe sengera muri vivante basa karorero hama turi mu rubanza k'umuntu dusengana haje umuntu reka dufate nawe kari mu mizirma atanguye Allahu akbar sinzi ico gisigura atanguye gusenga bya bintu byabo jewe kubera ntazi ivyo ari ivyo shaka ati ne nkubuye bari karahamagara amashetani wavyumvise wantahuye ndashaka kuvuga ati ne nkubuye bari karahamagara amashetani ivyo ne kararirimba sindavyumva sinzi ivyo ari ivyo ndashaka gushansohoka ariko uri mu mizirima wumvise abasenga mu kirundi uravyumva ivyari nakarorero ashobora gusohoka vraiment ashobora gusohoka hama uno musi jewe ndumu Pentecote mbonye umuntu nka FIZZO ndafite ukuntu eglise ya Pentecote yandeze mbonye umuntu afite iriya dread kuriya cyane uvumenga ahubwo ibara ryaguye aho hantu hari amashetani nkeka yuzuye irya sare rero ni bimwe nakubwira amashengero afite ukuntu yatureze tugasanga ntituriko turahuza rero n'abandi bantu tutari kumwe mu mashengero urumva rero kuba barasohotse ndabatahura nibaza ko muri rusange urubanza rwari rumeze neza rwari rumeze neza cyane byari biri sawa odita yaraberewe yego ku gacube keza cyane ko badida yes biraryoshe kurongora reka natwe tuze turongore one day kugira natwe bigende neza cyane okay turava muri ubwo buzima dusanzwe turimo turasubira muri filme gato uno musi mbega dodo nk'umukinyi wa filme turamaze kubona yuko hari utugwitugwi ku ruhande rwa filme nabandi abivuga nkuko natangiye gukoresha ibiganiro abakinyi ba filme nije nabaye wa mbere nakoresheje ibiganiro abakinyi ba filme nkoresha abafani ba Beri ba Sami Pompompo nuko abandi bamenyesha makuru bagenzanje barazi inyuma yiwanje ariko amacakubiri cyangwa utugwitugwi nago tuba tuvyifuza mu rwego rwa filme kugira tubone iterambere mbega uno munsi dodo hari abantu yamasaba ubufasha novuga yuko basanga bakora umwuga umwe akabasaba ati mfasha gusharinga like mfasha kunsupportinga mfasha kuma promotion bikanka yuko babikora bivanye nuko batuba bumvikana ivyo bimaze kugushikira nka dodo mbo jewe nibaza ko ivyo tabihari ndashaka guha umuntu link washaka ntayi post kandi atanyanga kuko nka je nitanga ko karorero nawe ubwo urazi ko rumpa link ugasanga sinayi post ntibisigura ko ndakwanga hari gusanga ntafise umwanya ugasanga ndi mutu naturiye ugasanga nanavyibagiye ko wampaye link rero jewe nibaza ko nta kibazo mfitaniye n'abakinyi ba filme ntawe dufitaniye ikibazo numwe ntaco tuma badaposta ibintu vyanje ntaco tuma ntaposta ibintu vyabo gusa hari igihe umuntu ushobora kumuha ikintu ugasanga nawe ari mu tuntu dutandukanye ntiyanabibonye rero sinonca ndanamushavura ngo ntiyabishize kuri nabo mukora umwuga umurigera utura ku kanenge yuko batabagushigishira ubanye neza na buri muntu wese yes ni muri umukinyi wa filme cyangwa ni muri kura kwikana Star TV koresha ikibiriti bita kasuku hari ikibiriti bita kasuku kimeze neza cyane imyami ndavuga imyami ushobora kugikoresha ni ikibiriti bita kasuku naho ugishira mu mazi ugakura mu mazi ukadomeka uratsa umuriro ibintu bikagenda neza ni ikibiriti kasuku ugikeneye ku botike yawe urashobora gushika mu bibanza basangwe babiranguriramo turi kwa dodo uno munsi kwa dodo nicaye ikintu novuga yuko yishimiye muri uno mwanya na cyane cyane tuvuge muri kano kazi usanze ukora nicaye ikintu wumva wishimiye kuruta ibindi byose icambere nishimiye nuko mfise akazi nkora gashobora kumfasha mu buzima busanzwe nkaba nshobora kuba no kwihica nshaka ndishimiye kuba mfise akazi kuko
hariho nk'abagore benshi usanga bicaye muhira batagira ikintu bakora arindira ko umugabo atanga ration rero iyo jewe nibutse ko mfise ico nkora mugenzi ashobora kugira ikibazo nkamusova nkamufasha atawe ndinze gusaba ivyo ndavyishimiye cyane. Dodo numva ashaka kumenya kiriya gihe wari mwiza turandazi kuvuka mu Kayanza n'abantu batabizi benshi suko se barabizi ari abatabizi ariko sindabihisha ntabanga utabihisha ndashaka kumenya kiriya gihe wari mwiza ata mafaranga ufise uri umukobwa mwiza ata mafaranga ufise n'iki gihe uri mwiza ufise amafaranga n'ijya hitandukaniro rihari kubera ko kiriya gihe wari mwiza hari ukuntu washakisha amafaranga n'uburyo washakamo amafaranga mbega uno munsi Dodo na kiriya gihe yari mwiza adafise amafaranga n'iki gihe afise amafaranga cyane basi afise ibimubeshejeho bitandukaniye he cyane baza ko sinahindutse ariko iyo umuntu afise amafaranga hari ivyifuza agira bitandukanye n'ivyo umuntu atagira amafaranga none se boy narayaronse oya uno munsi novuga ko Dodo atora ntarimo barari inzara ntacu yagira ntanzara yagiriza Imana sivyo kandi nta bihumbi cyana cyo gufunga reka mvuga ati kiriya gihe basi ibihumbi jana byagufunga ari kuri mwiza nuno munsi ibihumbi jana bitogufunga kandi uri mwiza kandi bitandukaniye sinzi sinembo iyo niravye iyo ntoyikiyo nkiraba sinigeze mpinduka cyemba nagumye ndi Dodo wa wundi nyene reka ico kibazo kije mu mibereho ukuntu warubayeho iyo ushaka kugera ku kintu byari bimeze gute kiriya gihe utarufise amafaranga none munsi novuga ufise ukuntu ibeshejeho bitandukaniye mu mibereho mbo buriya umuntu wese ugwegagezeko aguma abona ibindi biri imbere kiriya gihe narabona ko hari ibintu byinshi nkeneye nkifuza ati icoma nkabishika no kuvuga ufise ibihumbi jana ati icoma nkatunga ibihumbi 500 kege narifuza ibihumbi 500 namusi nawe nshaka kuba mfise umuriyoni nifuza miliyoni 10 je nasanze mu buzima umuntu ntiyigera haga aguma shaka donc ko avansa ateri yindi ntambwe aronke biriya aguma abona ibindi akeneye ego okay aguma abona ibindi akeneye uno munsi abakinyi ba filme baguma bifuza gukorana nabo hanze y'igihugu kugira bakomeze kwagura imbibe mbega ahabuze iki kugira Dodo nawe tubone yagura imbibe aja muri Tanzania aja mu Rwanda agukorana n'abandi ba cineaste bo muri ico gihugu habuze iki kugira n'umuntu ariko aradukurikirana nimba ari umukunzi wawe koko nimba afise support agashaka gukora kuri Dodo yumve neza na neza ikintu akeneye Dodo kugira ivyo bintu bimubeko canka bikore nibaza ko habuze uburyo habuze uburyo kugira nkora ibikorwa donc nkora amaguru nkora amaboko mu mpuzu nkora amafilme buriya nabari abantu bo hanze baturonda ko babona ivyo turiko turakora rero iyo ukoze agafilme kamwe ugacohagarika mu yandi meza ngaho ugakora kandi ugacohagarika hari igihe buba bwabaye uburyo buke canke umwanya bivanye nuko usanga umuntu adashobora gutungwa na filime gusa ugasanga afise utuntu twishi agenda arisumamwo Dodo numva ashaka kukubaza kino kibazo uno munsi ni cyo kintu wobwira umuntu akurikirana na Star TV afise ikibanza cyokorerwamo filime canke afise ikibanza cyokorerwamo filime swate nararonka abantu bakimusaba swate barakimusaba akacimana na cyane ko ari mwe muri challenge zikomeye mukunda guhura nazo mukuronka ibibanza mukiniramo amafilme uri akakikwima nije jambo wumva wo mubwira nk'umuntu novuga yo bafatiye runini cyane filme mu gihe batanze ico kibanza ikintu namusaba nuko icambere abarundi baradukunda kandi baradukurikirana kabisa ubwa mbere nanzi yuko abarundi batadukurikirana ariko uko ugenda urahura n'abantu warose wumva yonda kunda filme zawe kumbe nawe urayiraba ugaca mvura ryohe uri ikintu nosaba nk'abantu mw'Imana yahezagiye nimuduze muradutiza amazu dukore ntimudusaba amafaranga hariho nigeze gutira inzu je baca nsaba amafaranga sindamuvugira ngaha mugabo arahari je rero ikintu nosaba abakunzi bacu namba tubatiye ahantu ho gukinira nta kibi kitujanye tugiye kuhakina kuko twahakunze hari usanga nka filme tugiye dukore ijanye naho hantu turiko turasaba nibaze barahaduha tuhakinire mu Burundi dukinira ahantu heza
ubundi nico kintu abanyarwanda badusumbije. Abanyarwanda hageze ko bakora filme bazikinira ahantu heza ugasanga filme icigira ubundi bwiza. Rero natwe ni abantu Imana yahezegeye bakubaka amazu meza, amahoteli meza, ububare bwiza, amaplage meza, ni muduhe dukure. Kandi ikindi naco buriya iyo turiko turakinira ahantu nko mu mahoteli, mu bubare na publicité tuba turiko turayibashiriramwe kandi bataduhemba. Kuko namba nkiniye ku hoteli yawe ndi yaranje ari rya zina ry'irya hoteli rikajambo kandi ntiwampemvye mugabo nanje nabikoze. Kandi uvuze muhembane wosanga wakurishe menshi gusumba. Voilà. Jewe mvuze ngo duhembane wosanga je ndakuzimvye. Mugabo je nagusavye nza gukinira haje hano hawe kandi naho nyene nkaca ndakugira na publicity. Rero nibaza ko abantu benshi nabo bamazu kenshi batinya ko nkeka abantu baca bahabona bari kwa naka ariko muzodutize dukine mwebwe mwahezege mukaronka amazu meza. Je mpora mvuga ati nkico mu mafaranga no kubaka inzu nka 5 ibujumbu. Kacho zorahereza abakinyi ba filme. Nkaca nzodahereza abakinyi ba filme ati kina. Imana ivyumve. Igesti kumwe na Dodo Fashion tuja ku musozero w'ikiganiro. Ni ryahe jambo wumva woshikiriza abakinyi bagenza ba filme. Simvuze ngo babwire ibingo kubu ofisi ico wumva wobashikiriza. Wera ko sindi muri wewe of course. Ijambo no bashikiriza nuko twokumva ko twese turi mu mwuga umwe tugafatana mu mugongo tugashigikirana mu magorwa canke mu munezero tukaba kumwe. Jewe namba nkeneye gukina filme nkabona ko nakayikenewemwo akumva ko atampamvu yuko anyankira namba atacamugoye. Donc tukaba abantu nyene turiko dusenyera ku mugongo. Twakoze ikiganiro hari ivyo nakubajije, hari n'ivyo wosanga ntakubajije ariko wari wifuza gushikiriza. Hari ivyo nakubajije woba wifuza gushikiriza Gadodo kugira duse n'abasozera ikiganiro cacu. Ntavyitambajije ariko ngire nibutse abakunzi ba Star TV n'abakunzi banje aho nkorera. Aho nkorera ni hahandi nyene yahababwiye ni muri Franke mukuri nivo ya mbere 16h20 imbere ya Palais des Arts canke imbere ya Capline. Murahawe ikaze muri Dodo Fashion. Hama ikindi naco bayibagiye kubabwira nicuko ubu dusigaye tudandaza n'ibintu by'abagabo baba papa baba bajene ubu turabidandaza birahari. Turafise amashati meza, amapantaro meza, imipira myiza n'ibindi. Rero murahawe ikaze muri Dodo Fashion. Hama kandi ikindi naco twage tubamenyeshe ko no muri Paris twarasubiyeyo. Ushobora kutaza muri Franke ukagenda muri Paris. Rero hose karibu. Hose karibu kugira dushigikire umurundi cyangwa umurundi kazi mugenzi wacu. Koresha ikibiriti kasuku kugira ushobore kuronka umuriro mwiza cyane. Naho kigwa mu mazi ntugita uguma wagikoresheje kubera ko ni kibiriti ciza cyane. My name is Aboard the Ship, Mr. Recorder. I like to support everybody in our country. Dodo Fashion yifuza ubufasha bwanyu. Genda mukore subscribe kuri Gateka Films uraza kubona izindi film utaravye kubera ko full movie heruka kuja hagaragara iri kuri 37000 nimba utarimwe muri abo 37000 genda wongereze kwa ama views ariko nimba urimo nahone komeza uyirabe kugira umudugirize watch time. Watch time niyo mafaranga ni azoshobora gukuramwo basi naka déplacement kamake n'agatoro gake kubera ko ibidukora ntago tubikora kugira tubikore nk'amafaranga tuba dushaka ahubwo ibindi bintu muza kutuzanira dushira muri bidukora ari byo biduhereza amafaranga. Neza na neza mwumvise ikibanza arimwo afite ibirato vyiza cyane mwagiye murabona ama insera atandukanye nagenda afata amakanzu meza cyane buri kintu cyose kimeze neza cyane. So iyo umuntu akuye amaboko mu mufuko canke mu mpuzu agakora umugambi nkuko nyene cyubahiro yama yavuze tumushigikire kubera ko nako ntitwakora ibindi azodushigikira. Imana ibahezegire mwese mwako muradukurikirana. Thank you so much. Kibiriti gasuku hejuru cyane. Thank you.